Yes, kuri telefone turi kumwe na Patrick Ahishakiye, n'umuririmvyi w'umurundi asanzwe avuka mu ntara ya Ngozi, komine ya Mwumba, hanyuma akaba aba mu gihugu ca Malawi. Turaguhaye ikaze muri kino kiganiro cacu, tuguha ikaze no kuri TV online yacu ku Gasaka Web TV. Murakoze cyane kandi murakoze gutwakira. Ubu tuvugana neza na neza muherereye hega Patrick? Ubu tuvugana mperereye muri Rirongwe capital city ya Malawi, ego muri Malawi nyene niho ndigo ndakorera ibikorwa byanje. Ego ubusanzwe uyu muririmvyi mwakoranye ino ndirimbo ku batamuzi bashaka kuba bamubonye bwa mbere ninde umubabwira? Ego yitwa Yven nduwimana, n'umuhungu abifisemwo tala mu kuririmba, dusenga hamwe. Hanyuma rero yumvise indirimbo zanje kenshi, hanyuma aza kusaba ko twosorana indirimbo, turabikora kandi twumvikana ko dukora indirimbo ivuye muri Cantique, indirimbo y'ijana na 186 niyo twaciye dukora. Hanyuma tuja muri studio turifata amajwi, bigenda neza, indirimbo niyo dufata umwanya kugira ngo tuyisohorere video. Ego twase gusohora imbere audio, twabisohoreye rimwe byose. Ego nuko byagenda. Hiyo musanze musengera muri mwishengero gitwa gute? Twe dusengera muri Anglican. Anglican. Yego. Nciye mbonibuye Anglican ahantu wasengera, sinzi ko uri nini Ngozi wasengera muri Anglican. Jewe ngiri nk'iyo onya sinzi ko yakonyeka ntari bwakiraga kiza cyane, sinakunda gusenga cyane, ariko ego abavyeyi banje niho basenga cyane, na nyogokuru niho yasenga. Ego ariko gusa nyine ko nakurikira ry'abadukuriye nyene abakuru bacu, abanyokuru ba mama n'abandi. Ego ciye numva ko wewe wasenga ku Pasika no kuno we. Nabwo nyene ndi hari cyose gusa nibuka ko no mu myaka nko muri Pasika nka 5 cyangwa muri Noel nka 5 nagenda rimwe cyangwa kabiri. Ego kubera ko twaba turi muri bya bindi, ugasanga twubatse amasenga, ugasanga twajyamye mu ijoro ryose, bugaca ukikangura saa 3 amamisa yamaze gusohoka, ugaca yigira mwiga kwicarira nta kundi. Cyane cyane iyo uri umwana kuri Noel canke Pasika nyene muhira hari ukuntu biba byagenze nyene, ugasanga uwo munsi nk'impene nyene yose urumva nyene n'agaceri haraho henshi usanga bakajya kuri iyo misi. Ego twe twagenda ijoro muri icyo gihe turavuza ingoma muri biriya bya kera byo kuvuza ingoma, sinzi n'ubu niba bigihari. Hanyuma bugaca rero ugasanga wajyamye, kubera ko waba wajyamye ucege mu ijoro, ugasanga saa 2 saa 3 w'igitondo zirekeze ukijyamye, rero ntiwaba ukigiye gusenga. Ikindi gihe nyine byacamwo ugasanga umuntu yaragiye gusenga nyine akabyitegurira ndetse. Ego cyane. Okay, tuje kuri iyi ndirimbo yanyu nshasha rero. Muriyumvira ati turirimba indirimbo yo muri Cantique. Kubera iki abantu baguma bavyibaza ati none kubera iki biyumviriye kuririmba indirimbo isanzwe iri muri cya gitabo, batagize ntuzenya composition yabo ngo biyumvira amajambo yabo? Nkanje mfite indirimbo nyinshi kandi kuri YouTube abantu bazizi n'ama composition yanje. Harimo rero bimwe usanga nk'abafanzi cyangwa abafana baba baradusabye, hanyuma mu kumvira amategeko yabo kuko twe nibo dukorera kandi ijambo ry'Imana niryo gushika kure, rero bakabidusaba tukabikora. Uretse n'ibyo hariho n'indirimbo usanga yararirimbwe nko muri Cantique, ugasanga indirimbo ikoze ku mutima, ugasanga indirimbo irimo amajambo ameze neza, hanyuma tukavuga ati kumbura abantu bitarageze ko benshi nk'ibatayizi, reka tuyisohore muri ubu buryo kugira ngo n'abatari bayizi bayimenye. Cyo gituma no kumukisora tuvuga ati indirimbo runaka birabayimenye. Ego igikuru nico. Mu bisanzwe muri kino gisata cy'umuziki harabaho ntuzenya droit d'auteur. Ubusanzwe ziga ndirimbo zo muri Cantique, nk'umuntu twovuga ati mubi yashatse kubitwarira ziga ndirimbo ubusanzwe ni bande twovuga yuko bazigaba? Nizere ko abantu baziririye badashobora kwitwarira, kubera ko muri general abantu baziririye ni benshi, kuko nk'indirimbo twanaririmbye hariho nagiye kuri internet isanga hariho n'abandi bantu bayiririye. Rero ni indirimbo zashyizweho gutyo, nta kiguzi ntaki,
nta mategeko ariho azigenga avuga ko umuntu adakwiye kuzisubiramwo. Ziratandukanye rero n'indirimbo nk'izi zacu turirimba ari composition y'umuntu runaka. Nizere ko nta mbogamizi na zimwe zihari kuri ziya ndirimbo kuziririmba. Umuntu wese nizere ko afise uburenganzira, kandi rero rero urumva ko ari ijambo ry'Imana, kuko icyazisizeho ziya ndirimbo no kugira ubutumwa bumenyekane. Rero natwe tuba turakora igikorwa cyo kugira ngo tuzigire spread zimenyekane hose, abantu bose bazimenye, abatari babize muri Cantique, kuko hano nk'umuntu kugira ngo aze muri Cantique benshi birabagora, ariko yirungise kuri telefone muri iki gihe kwa technology yabaye nziza, bica byoroha ku muntu. Yego. None n'igiki cyatumye mwiyumvira ijya nimuhigitemwo iyindi nk'iyijana canke iya 50 ingahe? Nkajewe ntagiye kubesha, ijya ndirimbo nahereye kuva kera ndayikunda. Ni indirimbo muri jewe bivanye na situation zanje nagenda camwo inyuma, impa inspiration runaka kugira ngo mbese numva hari ahantu imvanye ishize ahandi. Rero byanjemwo numva indirimbo impezemwo jewe jenyene canke harabukundi kuntu ushobora kuyihingura nyene ikagira ubundi buryohe, noneho no ku bantu benshi kabageraho. Nakuze ndayikunda, noneho umugenzi twari turi kumwe numva nawe arayishimye, tuvuga ati reka rero tuyisohore kugira ngo noneho buno je muri je vraiment iyo ndirimbo ndayikunda kandi nakuze ndayikunda, ndanayikunda nayiririmba. Mbonye uburyo rero ndavuga ati reka sinobyigumizamwo jenyene, reka ndabisangize n'abandi. Hanyuma indirimbo ivuga amajambo aryoshe, amajambo yizeza abantu mu bibazo barimwo ko Yesu ariwe zina rikomeye, kandi ari ryo zina riruhura, ryo rikura ibibazo mu muntu akagaruka muri normal. Yego. Hanyuma bajya abandi tubona babafashije mu majwi ni bande bobwira bariko baratwumviriza? Mu bisanzwe indirimbo urumvirije nta muntu yadufashe mu majwi, amabanki yose nitwe twashyizemo n'iyo muhungu. Ariko mu ndirimbo deja kubera ko ibintu dukora umurimo w'Imana, rero nk'abantu usanga babigusabye canke nawe ukabasaba kugira ngo baboneke mu ndirimbo. Rero harimo ujya mukobwa, bajya abavuzi b'igitari, bajya n'abantu twagiye turashiramwo maze barabidufashamwo. Twakoze nka live kugira ngo nabo, kubera ko twese twari kubishobora biriya bintu byose bisaba ko indirimbo ibonekamwo abantu benshi, ko indirimbo urayikora muyikora muri babiri cyangwa umuntu umwe, ariko hari abandi bantu babonekamwo kugira ngo basimplify ibindi bintu runaka byariko biraba. Indirimbo yarasohotse iraja YouTube, nta bantu baragutelefona, amakomantere y'abantu bimeze gute? Amakomantere ni menshi. Mu ndirimbo mbese twanasohoye iriya ndirimbo navuga ngo sinzi kwera ko nyene harakundi abantu bari basanzwe bayize, ariko amarizatsi yayo ni meza cyane. Abantu bari kubaduha amacongrats, abantu bayikoze neza, video ni sawa, amajambo ni meza, uburyo melody igenda ni sawa. Amarizatsi ni meza, vraiment twarashimye, abantu baratelefone. N'ama message amwe ndacyayafise, nubwo uja nko kuri commentaire zo kuri YouTube urashaka kubona ibyo abantu bagiye baravuga. Hariho n'abandi badusanze muri inbox baduba, hariho nk'abantu urabonye bamwe bantelefone bambwira ati turi ya ndirimbo twayumvise kuri radio kuri buntu. Umva ko n'amarizatsi ameze neza, vraiment byari sawa, abantu barayikunze bayikiye neza. Yes, reka tuje kubijanye rero n'amarezo sociaux, ariko cyane tuje kuri YouTube. Nariko ndaba nsanga aba bamaze kugira ntibashikana 60 mu minsi 2. Twobihiye nsiguro none. Urabona YouTube ni ikintu abantu benshi bataratahura, ni bantu ntibarabisobanura, kuko n'abandi urumva ko nakwiye ko abantu banyandikira basanza inbox bakambwira ati turi ya ndirimbo baharinki, bahubwira ngo hapinga utumega ibintu by'imbo, ntibarabitahura n'abantu benshi. Niyo mpamvu batarabimenya, ariko baye ko ibintu bizoga n'ingera abantu bazogenda bamenya akamaro ka YouTube. Rero ni iminsi 2 ntiyagira benshi ntibaranabimenya. Edahire ko umuntu yafise aba subscribe benshi, iko ntanagira n'aba-views n'abantu bayira bari benshi. Rero nta ma subscribe turabona ko ibintu tugiyemwo vuba, ntiturabigira spread out kugira abantu babimenye cyane. Cyangwa ibi bijyanye na YouTube, usibye nyine ko indirimbo zo barazumva, ibijyanye na YouTube ntarabimenya neza. Niyo mpamvu rero abantu batari benshi ntibaragura, ariko nizere ko uko tuzogenda dukora ibikorwa niko n'abantu bazogenda babimenya kandi babe na benshi, kuko ntayivuka rimwe ngo icyo yuzura ingobyi. Yego. Ariko ahanini muri rusangi murabona bitegwa n'iki kuba abantu batitabira cyane
kuraba bikorwa vy'abarundi abaririmbyi kuri YouTube canke kwitabira nyene gukoresha YouTube cane mwe mwibaza yuko vyabiterwa niki mbo sinzi novuga no kudatahura akamaro ka YouTube sinzi novuga no kudatahura bamwe kubera ko abantu benshi ubabwiye ngo baje kuri YouTube bakubwira ngo iturungikira bivuze rero ngo YouTube ntibarayitahura ntibaramenya akamaro kayo ntibaramenya akamaro ka nyirayo n'akamaro ka nyira YouTube cyane no ku buryo bayireba nicyo bifasha nizere ko ahubwo rero icyo dukwiye gukora no kubahimiriza kugira baze bazira kuko iyo bazirabye barafasha birafasha kugira ngo umuntu nago iyo banasiyarinze ijya link ituma yugera ku bantu benshi rero navuga ati ntibarabitahura neza cyane sinzi abandi bakavuga ngo nutumega megabytes yarazimye kuri YouTube biratandukanye rero nta siguro nziza ibiratanga neza ntawe bimenya neza nk'abakunzi bakunda ibikorwa vy'iwawe muri rusangi nyuma y'ijya ndirimbo none bitega ikindi mu kiringo kingana gute mu kiringo kitarenze nk'indwi zibiri uwo muvyemeruka iyo mu Burundi ariko ibyo nuko namaze imisi mike nkaca nongera nkagaruka hari bivanye n'uko twajemwo hari ubundi muntu twakoranye indirimbo hiyo mu Burundi yitwa Alice ubwo rero nayo iyo ndirimbo bayitegereze mu misi mikenya tuzoba twashyize kuri YouTube cyangwa tuzoba twashyize ku maradiyo atandukanye ego ni indirimbo nayo imeze neza kandi nizere ko izoshika ku mitima ya benshi kuko irimo amajambo azofasha buri muntu wese ego ivyo navyo n'ibikorwa byinshi kandi hariho n'ibindi bikiri inyuma nyene tubikora ariko iyo niyo no bamenyesha ko iri rede umwanya wose icegeza kubashikira ni Alice wahehe kuba batamuzi aturuka mu mivo Alice wo mu mivo ego bisigura ko yakorewe hano Ingozi canke mwayikora i Bujumbura ego yakorewe ngaho Ingozi na muri Victory Media namwe na Jonathan bayikoze ego okay utire mu misi mike bayitege indirimbo igiye gusohoka mu misi mikenya cyane ndazi ko tuzotwamaze kwishira kuri ku maradiyo ku social media ku YouTube n'ahandi ndazi ko yamaze kwagera hanyuma Patrick kandi kabazo no babaza munashaka kuba ari karabumva Patrick afise umugore canke acara umusore Yesu ndi umusore nta mugore ndagira mbwira none kumenga urakuze gamu rero gukora none umugore cyangwa n'Imana iteje kandi harimo habamo no kwitonda wihuse byashaka kugenda kundi kuntu rero turindiriye uw'Imana izoduhaniwe tuzotwara nizere ko nabyo nyine sibiri kure cyane ndazi Imana irafise ku mutima mu minsi mikenya buriya bizogenda neza ko tubyizera umva waratanguye gusenga rero turindira inyishu y'Imana natangiye gusenga kera umugore umusengera kera umugore umusengero ukiri nk'inya ufite imyaka 10 gutyo kubera ko usomye no muri ntozenya no mu itangiriro Aburahamu yasengeye Izaki yaza no kumukwera kandi akiri umwana arumva rero umugore ahabwa n'Imana kandi niyo imuhitamwo imuhurikemo rero imuguhitira mukiri umwana ugakura igihe cyagera bikamuguhata umugore naguhitiyemo rero twe turarindiriye hari igihe yaba bari ukuntu yabigenjeje turinde ivuga ati mugore n'uyu rero nibyo turindiriye twebwe ego okay none inyishu nkubonane nk'ubu hari umukobwa akubwiye ati none jeti tijewe yavrema ndakwikundira twibaniye ni sawa akavyubaho kanone nkubona nshaka kuba ari inyishu y'Imana yes ivyo ni bimwe nyine umuntu acabaza Imana akabanza kwitonda nakubwiye ko ari ubutumviswe n'Imana turashobora kubyumvika tukareba niba ari byo gusa nizere ko bishobotse ari iby'Imana nawe nzanabwo nzobimenya kuko ashobora kuza nyine ariko ari mu zindi nzira ziwe nabyo nomenya ko gusa ndazi ko nyuma na nyuma tushobora kuvugana kabiri gatatu ariko nkamenya icyamuzanye n'ikitamuzanye okay mudusa n'abariko basozera agira akajambo ubwiye abakunzi bawe bashaka bariko barumviriza ikiganiro twagiranye
canke n'abandi muri rusange bariko baratwumviriza? Reka mbaye ndabashimire, cyambere nuko ndabashimiye kuba mwafashe n'umwanya mukaduha kano kanya, ntiba byoroshe. Imana ibahezagire kandi ikomeze imirimo yanyu. Hanyuma nkabashimire y'abafana, abantu bose babashe kutwumviriza muri kano kanya, ndabwiye ati muhezagirwe, Imana ikomeze ibagirire neza. Hanyuma ndanabasaba ko ibi bikorwa n'iby'Imana n'ibyo gutezanya imbere ko bogenda nko kuri YouTube ku channel yacu bagakora subscribe kugira ngo indirimbo zose ko tugenda dushiraho ikintu cyose bagenda bakibona. Ego, hanyuma ndanabasaba kugira ngo bagende ku Gasaka web TV naho bagire subscribe kuko ko ndazi ko aya channel n'ibihinya bimwe bizocako n'ibindi, hanyuma kugira ngo inkuru zarizo zose baze bazakira n'igishika. Ego, murakoze, mugubwe neza. Ya, sawa, urakoze cyane bana, kuraje no ku bindi bikorwa cyane. Asante sana, Imana ibagire neza. Sawa sawa. Yes, nuko rero mwumvise ikiganiro twagiranye na Patrick Ahishakiye, arangije ababwira ati mubandanye mukora mugira subscribe, munagira share, mu birungikire bagenzi banyu. Ugize subscribe ucuja no kuri kaya gakengeri naho nyene ugire uce wemeza tute canke all bivanye n'ururimi biba birimwo. Mubandanye rero mudukurikira mu biganiro bitandukanye tubandanya kubashikiriza ku Gasaka web TV. Turi ngaha ku bwanyu. Niba ari ikiganiro wipfuza ko twogukorera ku muririmbyi cyangwa ku muntu kanaka, urashaka kuja muri commentaire hanyuma ukandika, hanyuma tuzobikora. Tuba turi ngaha ku bwanyu. Sawa sawa ku bwanyu. Sawa sawa ku bwanyu.